we urinze ubwaya Double J ninde muririmbyi w'umurundi atarabo twita ba legend uzokuba ninde uzokuba bagiye gukora kijya giteramo batarishwe ngo bagiye gufasha Double J na Kiriko nene iyo bari kuba babarishe ntibari kubacira ku muziki ikibaho bakurishe bategezwa kukuba bijya n'ivyari kuba bagiye kugira support gufasha yabo hariho nabonye ati ngo bijya byavugiwe mu magroupe y'ama WhatsApp y'abastar bahehe bo mu Rwanda sawa hariho bijya nyene vyakuwe ba Double J hariho bivuze ati byayagiye mu magroupe y'ama WhatsApp ruko babitegura abanyagura bategura kubirabe jisho babipostinga umuziki w'u Burundi azanye uzotuma umuziki w'u Burundi upfa imyaka n'imyaka Amerika yazana Satbi yazanye Yuda mu muziki Satbi yaje nka Yuda mu muziki w'u Burundi ufate ku muziki ari Yesu Satbi yabaye Yuda niwe yaje kugurisha umuziki w'u Burundi rero nivyo nyirasigura abantu bamabihuta gukomanta banze umviriza ikiganiro cyose sivyo Hello boys and girls, ici la convention quoi courir handi d'abord juste gale cadre for more ça black march on black got the camera wait umusaza quoi courir handi d'abord ko bibaza komera uyu mukubito n'umumomoro n'umutaturo n'umushishuro quoi courir handi ndabura ko bibaza komera ndabura ko umunsi dugufitiye umutumire abantu b'Imana ndakubwira ati muzika umuziki wumva ikintu gikomeye cyane n'umuririmbyi n'umuproducteur n'umu CEO wa company ikomeye cyane nayo sindi bayita Wakalight company kwa kuri handi amaze gukuza impano nyinshi harimo barandri promoter abaririmbyi benshi abamenyesha makuru aba YouTuber abakoresha umwanya bose twamenye biciye kuri mugabo n'umuntu afite amateka menshi cyane amaze kwerekana ko bishoboye mu ndirimbo nyinshi harimo izo kusorana aba Face on the floor n'izindi nyinshi cyane kigenda mwita umusesanguzi n'ubundi muntu atemera yuko asanzwe ari n'umu YouTuber mwite Akimana Espoir cyangwa Akesdan niwe mutumire uno munsi aho tuje kuvuga abantu b'Imana ivyara bibereye Kigali ko kuri ahandi ndakuramuza Akes. Yes bro ni bon South meze fresh now kimya kabisa kwindi poem kimya muririmbye amaze imyaka myinshi muririmbye maze ku producteur amakabiheba amakabisubiramo no just abantu barakunda gufata ibintu bakabisigura bakabiha insiguro jewe ntabiha sinzi ko turiko turatahurana rero jewe kwiga production suko nagomba kuba umuproducer ni aho hambere igihe nari umuririmbyi nyiri umwana muto muri studio audio yamara umwaka wose hari studio 3 gusa mu Burundi yamara umwaka wose kugira bayiguhe ico rero kiri mu bintu byaje bituma jewe mvuga nti no ndakeneye hazi hagera igihe indirimbo abari je ndazikorera ariko urumva sinaje ngo mvuga ati ngo nakeneye ngo njembe umuproducteur no indirimbo wari uzikorera ego kwindi poem idasanzwe Akesdan uyu mwaka hasigaye iminsi idashika kuri 10 kugira ngo tuwurangize bankeneye kumenya uyu mwaka mubona gute wagenze gute mu gisata cy'umuziki nabi wagenze nabi cyane gose gute kandi tubona abaririmbyi baraguze imituga abandi barahindura amazu abandi muragira etat civil banda etat civil sawa abo baguze imiduga ni bande barabonye B-Face kuva kera yarasanze afite umuduga yego ivyo ni easy cyane kuri B-Face kandi uvuze abaririmbyi umengo ni benshi no n'abaririmbyi bafite imiduga ngaha mu Burundi baraharuka Netumere nka ba We Love Music basinye kontra n'umuvyo w'Igitega bagira ngo babahaye umuduga ngo babahaye ibintu ndakurahi umuduga byahereye kuri ujya munsi nyene ubu na ya kontra yaraheze baravaye ubu baravaye ntibagikorana sinumva ngo kontra yaraheze ahubwo ujya muvye n'ivyo bumvikanye ntavyo yakurikije ibintu birakomeye cyane yego bankeneye kumenya Dramati nawe yateye imbere akaronda guhereza ko muri ibyo yateye imbere Dramati ntaragira aho tuvuga ngo yateye imbere twarabonye guru hari intambwe amaze kugira ko kandi ishimishije mais non pas kuvuga si ya ntambwe y'umuntu ashoboye
kuvuga ati tension yose ayishize kuri Dramati ntiharagera je narabivuze mu last time naravuze nti Dramati aramaze gukora hits zibiri kabisa zemeje buri muntu aho yarari buri muntu aranyiganga ni madame na etampolize ndavuga haracasigaye uko akora izindi ndirimbo zibiri zihitinge nkizo nivyashika akazikora uwo mwanya hazohageze uko barundi bose bashoye gushira tension kuri uwo muririmbi none code ntiyateswata Hiriki itabwa hasi na sitaki ya D1 problème mu ifisi nguvu ni sitaki ya D1 kandi je hirya ejo hey ariko Dramati yarakoze concert Belgique na Sadbi mu buzima bwe atari bwakore Dramati yaratanze kuja muri Europe Sadbi rero nshangwara no kugwara ingorane zose umuziki w'Uburundi rukucamwo Sadbi babifisemwo uruhara rugera kuri 90%. Saturama bafu. Iyo hageze uko mvuga Sadbi abantu benshi bamabafata nkaho umengo ni rankine nkaho umengo sinzi mugabo abantu bakibagira ikintu citwa kuba umufana w'umuntu ico kintu namana bivuze ati ntikibaho rero ntukaba umufana w'izina Sadbi ahubwo ube umufana w'ibikogwa vya Sadbi ngaho nyene ariko ufana umuntu afise ibikogwa bon of course adafise ibikogwa naho uramufana oya bisigura ko ufana iki ibikogwa rero abantu bigira nkaho umengo bafana Sadbi mini Sadbi yaraheze reka rero bakunda kwereke ni how izi ngorane KIRIKOU na Double J bagize mu Rwanda iyi mihari ntibaje kuyita ku wundi muntu atari Sadbi turatahura Sadbi avyinjiyemo gutega nivyo rero ngira nzemo je nibaza ngo Nelina ataza akavuga ati ngo ndamu me yavuze gute ngo Nelina baramukubita ngo ngaramukonda baramudidagura aya okay reka tuandanye Sadbi jewe ngoma ntangurire hiyi nyuma cyane abantu kugira bantahura bumve aho bihuriye n'ibya Double J bumve aho bihuriye n'ibya Double J sivyo nigari Lolilo tumwumva Lolilo igihe aririmba zabima amatwi apana Lolilo uno munsi sivyo jewe uno munsi sinamwita Lolilo ndamwita na Soul sivyo uno munsi je sinamwita Lolilo mvuze Lolilo mbangonze kuvuga Lolilo wahari inyuma taragenda iburaya taragenda kubiburaya yego uwo niwe Lolilo generation bari kumwe bose yego hariho ba Big Fizzo hariho ba Sosokey hariho ba Uncle Crazy hariho ni benshi sivyo ni benshi no bavuga ni benshi bari bahari ico gihe ninde wigeze wumva yisemba abanyarwanda uwo munyishure wewe kiriya gihe nta numwe kandi nubu nubwo namwise na Soro ni Lolilo na Soro nubu nisemba abanyarwanda sivyo par contre kiriya gihe abanyarwanda nibo bisemba abarundi kubasaba amakolabo yana ivyo nivyo tuzi ni naho mpamvu Big Fizzo ari mu badugije abaririmbyi benshi bo mu Rwanda hari no bavuze ngo yadugije abaririmbyi benshi bo mu Rwanda gusuma mu Burundi bijya nivyo oya sindavyibaza mugabo sivyo nagomba kuza ko sico kiganiro turimo sivyo mu Burundi Big Fizzo aradugije impano nyinshi cyane nyinshi n'abatari bazi kuririmba nka Banko Crazy ico gihe twarabamenye kandi okay Kidumu ari mu badugije abaririmbyi benshi bo mu Rwanda sivyo sawa Kidumu arigiriye hanze Big Fizzo arigiriye hanze Lolilo aragiye hanze Nziza Desire aragiye hanze Sosokey yarapfuye abandi peut-être barafatiriwe n'ubundi buzima ico gihe umuziki w'u Burundi usigara umeze nk'ugaragara hari agapeti kakarabu kitwa Amiri ico gihe ndakimwise umupeti ko hari ico gihe meho ubunya nakuze twese twamwuba aranadusumba amaze no gukora amateka menshi cyane gusa ico gihe kara agapeti umve ko amateka yayakoze akiri muto nico ngomvye kuvuga abantu nibanaho urukundo Amiri azana studio acarazanamwo abaririmbyi haca haziramwo umuririmbyi yitwa Sadbi ntiyamenye ko azanye Yuda mu muziki uti rero Double J na KIRIKOU ingorane wahuye nazo mu Rwanda zatewe no ntunjaniranye ndacari ko ndaza ku nkuru bwite natangwe mvuga nti abaririmbyi ba kiriya gihe
kugera uno munsi ntibisemba izina muririmbyi w'umunyamahanga si umunyarwanda gusa none nta utazi ivyo Big Fizzo yagiriye Diamond kandi si rimwe si kabiri donc ikintu cyitwa kwisemba ntabyo bazi Satubi rero Amiri amufashe nari mvuze ati Amiri ntiyamenye yuko azanye Yuda mu muziki w'u Burundi azanye uzotuma umuziki w'u Burundi upfa imyaka n'imyaka Amiri yazana Satubi yazanye Yuda mu muziki Satubi yaje nka Yuda mu muziki w'u Burundi ufate ku muziki ari Yesu Satubi yabaye Yuda niwe yaje kugurisha umuziki w'u Burundi rero nivyo nyirasigura abantu bama bihuta gukomanta banze umviriza ikiganiro cyose sivyo wumvirize bwege context yose hamumenye gukomanta ibintu wamaze gutahura hari abaza gukomanta amatitre no ngubwo komanta titre rero nje nabije ko neza ndabisigura ukuntu byagenze igihe Satubaza ico gihe abaririmbyi bari bavumye bari ba Medi ba Deben amayobera rumva ziriya ndirimbo sinarinzi ko rumva amahirwe ya nyuma na acaza ati yaje guta nzogenda iwanyu nsaba abavyeyi n'abene wanyu bakwiyere juste donc acafata ya vibe yo mu Rwanda ayizana hehe ibujumbura Burundi cyo cabaye icambere ari byo abarundi bakunda ndabisubiyemo ico gihe abarundi ntibakunda umuziki wo mu Rwanda bari bagezweho mu Burundi basi omwe unavuga na bukebuke naba Peace Square n'aba Good Life ndavyibuka cyane Peace Square Good Life b'abanyamahanga sivyo apana abanyarwanda byarashika kweri kamwe kakaza nkuko havumye n'indimo oh this way mama sera moro aperera ambiance ntiyavumye ngasi y'Rwanda ba Big Fizzo warigeze bagana kugira ko pyo ndiri indirimbo nyinshi zavumye kiriya gihe cy'abanyarwanda ariko ba Big Fizzo nibazikorera ikigira kabiri naco satbiyisha umuziki wo mu Burundi cyo gihe wirukangana n'umuziki wo muri Tanzania kandi umuziki wo mu Burundi wari uri mu Giswahili cyinshi abaririmbyi benshi baririmba Igiswahili kiri international sivyo donc ba Big Fizzo basosoke balorilo bandi bari bavuye muri za bima matwi bari ko barazana umuziki muri systeme yo kutwara international barakora Igiswahili kirakundwa sivyo yego uwagomba kuzana ikirundi ngaha anye yari nziza desa ariko nawe nyene yaratamwo kura kulipa Ibiswahili biba byinshi mu muziki w'u Burundi havuka abandi baririmbyi ba Black Jibandi bavumye mu Biswahili nta utazi ingwano yahabaye hagati ya wanajeshi na abandi bitwa bande mbe wakalipawa nta utazi vyahabaye ico gihe ari ni mu Giswahili sivyo nta kirundi bisigura umuziki wo mu Burundi warusigaye kugenda kure muri Konga anye twari dufise fan base tagiruka ingana yego kora kuririmba iki Igiswahili ba Big Fizzo aba bose navuze ba Qualipower ba Black bamaha muri Kongo ba Bidondo bamaha muri Kongo gukora ibitera sawa Satubi kugera no munsi ntarigera ja kuririmba iki inkuru yuko acazana umuziki w'ikirundi twase kuririmba ikirundi me cyari kuba gike kuko turiko turondera kwidandaza international ni nkavuga medale ko yakora mu muziki nyarwanda icongereza cinsi kinyarwanda gike hari utabizi Medi niko akora kandi Medi kugera no mwanya nta muririmbyi no mu Rwanda wo muhagarikana Medi kuri level imwe n'ama views niyo muntu ba muri East Africa agwana na Diamond afite indirimbo igiri kwize imiliyoni 100 z'ama views afite miliyoni 40-30 kuzikwiza kuri Medi n'ibintu easy kubera iki icongereza ciyo Satubaca aravyica aje aririmba donc yaje ashingiye abanyarwanda aje yikomporta nk'abanyarwanda ariko aranavuga no je urabona just just turakora ariko wumva yuko harimo speech yiwe irimo ton y'ikinyarwanda uko dore nyinshi sindi kuvyibuka ndavyibuka ubu unye basi novuga ati arafise kuntu ariko yacengiyinze somehow kuntu nyene ubu mugabo kiriya gihe kintu nyarwanda iki abo nativyo ntibikwiye
avuye mu Burundi no mu Rwanda 2015 kandi yaragiye kuba ndavyiwe ntavyuzi yabonye ati ivyo ntibikwiye avuye mu Burundi gushika hehe none wazi Big Fizzo ashitse mu Rwanda Big Fizzo je narigeze gukorera mu Rwanda harahakoreye aba bose baele baraza muri studio jaho nakorera urumva ashobora kugira abantu benshi baza muri iyo studio baruki bose narababona kurahakana canye baele bose baraza gukorera ego baraza muri iyo studio baraza kuhakorera parce que abatipe twakorana bari bavuye i Norvège aba TNT ndabavuze uko onye abo ndiko navuga baca babamenya bari rero bajya abatipe ba TNT mu kwipromotinga bagerageza kurondera inzira nyinshi kandi n'indirimbo zabo narazikora bagaca barondera n'abandi ba producteur ico gihe ele ntiyarazwe mu Rwanda hari hazwe umutipe yitwa yakoze indirimbo kami no kama yitwa ne sing kora mu Rwanda muri Uganda no akorera mugamba abanyarwanda bo bavuga ko ari umunyarwanda urumva rero abanyarwanda bari kwakurikira kiganiro bagomvye baraza kubihinyuza sinze reka mvuko urumva rero watipe je nakorera muri studio yabo baragerageza kurondera maelima hajya mu Rwanda bari parakora neza ico gihe niho rero baca barondera abo bayini baroki bande benshi batandukanye baraje rero muri studio nkakowesha urumva bon sasa Satbi abonye bigenze uko arashitse mu Rwanda nari mvuze ati Big Fizzo ashitse mu Rwanda gushika uno munsi si kuva kera gushika uno munsi bamufata nk'umwana arazi kwiha valeur bro Big Fizzo ashitse mu Rwanda ico gihe hari concert nagiyemwo mu Rwanda ico gihe nyene ya Big Fizzo yaragisohora imana na niyemeje kugwa n'urugamba erega ni wewe munda na utazumva yasohotse no munsi yitwa urambabaza ijya ndirimbo yasohotse no munsi mu Rwanda uwo munsi nyene ku mugoroba bari bose bari buriko barayivuza kandi ejo abanyarwanda presque bose barayiririmba iyo weekend nyene Big Fizzo yaza gukora igiteramo mu Rwanda wow kandi ndirimbo amatwa asumira ngo yanditse Frank Generation 4 byoshoboka sinzi wayanditse navyo nakurikiranye rero Big Fizzo ahantu ageze wasanga abantu benshi nyinzi kugwa Satu bagezeyo rero we none ha utabizi na mukombozi ukuntu bari bamereye mu Rwanda hari utabizi hakuja basi kurondera abaririmbyi bakomakomeye bo mu Rwanda kubera kwigaye kwisuzugura yaja kurondera abaje abana ni Lilinde ujya ari muri Nyampinga video kama ni Lilinde harakana karirimbye umugabo ndakabona y'abagabo vya linyene ibintu vya Lil nyene Lil G gatonya abantu basi bageze bameze nk'amwiyegereza Satbi bagira ati bitwa ba Urban Boys mbe yego nawe kwa nizo ni wari mugenzo uyu naho nyene si kubera Satbi ni kubera ikora iciza afite studio yitwa Eco Multi Service muri Ville urayizi ujya Aruna ikora iciza Aruna niwe yatumye Satbi bamuha icubahiro n'ico gikenya mu Rwanda ariko naho nyene yavyitwayemo na none ariko mbangene kumenya ibi bintu bihuye gute nivyo mbangene kumenya ukuntu rero bihuye kuva ico gihe ivyo nivyo vyaje gutuma abanyarwanda batangwa kugaya umuziki bo mu Burundi hamwe n'abaririmbyi bo mu Burundi parce que bumvise yuko umuntu twahaye icizere ngaha abakubita kopi cha kabiri agenda kwirigwa abaririra sawa ikimenyamenya aragirimbanye na Medi hari video ijya ndirimbo wigeze ubona urazi byabaye mpaka barinde basoje ijya audio hari hazi imyaka 3 limata yine barayikoze Medi ariko yiha agaciro kwihagarara kutemera kumuha umwanya nde Satbi urumva bamaze kubona ivyo babona ati none nimbure munsi Satbi ari mu baririmbyi bemegwa i Burundi akaba ari kwaza aturirira i Burundi ninda toturira urumva aho Akagaye karatangwe bifatiye kuri inde kuri Satbi bivuye aho Satbi yarafasha create ikintu acita Team Satura bajya bapeti yagufata bigisha ati urundira amafaranga ukunuku yirirwa abigisha gupostinga ku mbuga ati
Satbi na Medi ninda sumbu wundi umva ama competence ariko araza donc baposting ibintu bitagira sens bita hakubigisha ati dukore gute twiyubake twebwe nka twe urumva yafashe umuziki wari uri kugenda international arawudetumye awuzanye mu mabezi guhiganwa mu mabezi guhiganwa n'abanyarwanda umuziki wari wamaze guhindura ururimi men babaririmvye baririmba igiswahili kiri yagiye bose barazimye ba Black Jara bucumva aririmba donc iryo generation yose aririmba igiswahili ubu nikiriho ni nayo mpamvu na Lolilo nawe nyene n'inguvu zagize gute zagabanutse ba Piraps ba Bidondo bose barakora amahiti bwo nta utabizi uravyumva neza ivyo bintu ni benshi novuga ni benshi bico gihe baririmba igiswahili kandi bikagenda ama concert no mu Rwanda na Bauden yaragenda akagira ama concert ari Bauden urumva agaciro kugera aho Bauden wakiriya gihe ni KIRIKOU uno munsi yaragenda akagira ama concert mu Rwanda abanyarwanda bakaza barize ha Dr Claude nta utazi ivyo bakoze muziki muri Kenya nta utazi ivyo bubatse muri Kenya umuririmbyi wa mbere muri aka karere East Africa yaratwaye umuziki muri East Africa yari umurundi Kidumu nivyo sivyo rega buriya buvyeme Kidumu havuye Kidumu hakurikira kamiliyoni urabaza histoire ya Big Fizzo agiye kurondera Kidumu muri Kenya yagiye kwa kamiliyoni bateka imitwe na kamiliyoni ati ni gute umushikira Kidumu bivuze ko Kidumu yari abarenze ukiyaza kuba kamiliyoni amurenze Kidumu ico gihe uranyumva yaza kuba Kidumu amurenze kamiliyoni amurenze Kidumu yari kumubwira Big Fizzo ati guma ngaha nta kintu uri kuja kurondera kwa Kidumu je ntafise cyane nimba ari kuba afise agomba kumufasha Big Fizzo gushika kwa Kidumu byari kuba ibintu bisanzwe cyane bisigura ko Kidumu yari kindi kintu kandi nta utazi na Kidumu yuko yarasigaye iririmbira igiswahili cyane namba moja tijya ririmba na ba JD na ba Juliana urumva ntazo ndirimba afise no munsi zisha views menshi Kidumu uranyumva umwana w'abarundi araza ahimukira igihugu afata umuziki w'igihugu awudepoza mu Rwanda Sadbi ivyo rero nivyo biriko bituma uno munsi kuva ico gihe abanyarwanda batanguye kwiyumvamwo kugara batanguye kwiyumvamwo gucinyiza abaririmbyi b'abarundi ariko ivyo ntibashobora kubigirira Kidumu ntibashobora kubigirira Big Fizzo aho ni ama generation yitahuye ariko Fizzo nawe nyene aheruka mu Rwanda concert yiwe yarahanga baravuga ko itabaye kubera bamuzanye habaye ikibazo urumva habaye ikibazo ivyo ni ibintu bisanzwe na Omale bamutwaye mu Bufaransa igiteramo kirahomba urumva kandi ari umuririmbyi azwi isi yose sawa ivyo ni ibintu bisanzwe ariko Big Fizzo mu Rwanda ivyo yakoreye ntaho tabizi kandi kugera uno munsi bateguye igiteramo nubwo yozana David mu Burundi igiteramo ntugitegure neza kirahomba sinzi ko tubitahura kirahomba igiteramo kandi ari David nubwo bari Chris Brown igiteramo kirahomba mu gihe bitateguwe neza rero ariko Sadbi uratubwiye ivi nikiye kintu none apari ivyo kuvuga ngo umuziki awugize uko nikiye kintu Sadbi yarakoze kugira ngo abanyarwanda bace bacisha mu ijisha abaririmbyi bose b'abarundi we umenye nturi kuranyumva icyambere umuziki wo mu Burundi no wakubita cyane mu Rwanda abaririmbyi bo mu Rwanda kugira bamenyekane kugira bubaka amateka bategeza kondera umuririmbyi w'umurundi barigana n'indirimbo zahehe zo mu Burundi nikime yamenya na medali rero kwa kubikora aho yakoze ntawo musimbu avala ne passement yarabigize yego indirimbo ya canje gute yego bavyumva kajya rero nakantu kabahuzemo umuziki w'u Burundi barakopya cyane umuziki wo mu Burundi ariko rero twe natwe umuziki kurikirana aba Big Fizzo indirimbo zabo bumviriza ba Tupac mambo zumvirize maisha ni karata bumviriza kandi umva n'ibiswahili gusa bumviriza ba Tupac hiyo hanze bari Kelly bande urumva niwumva R&B ya Big Fizzo kumva ati wow abanyarwanda nabo bakaza gukopya abarundi twe dukopya abanyamerika haca haza umurundi atangura gukopya baki abanyarwanda ibintu bitanguye kugira gute guhinduka
sawa ibintu bitanguye guhinduka inyuma yo kubakopya atanguye kuja kubisenya abanyarwanda batangura kumugarako iyo ngese kijya rero mu banyarwanda jusqu'au jour cyabene sivyo ibintu byatanguye kuva kera kandi abanyarwanda ibi bintu barabiharaniye je nivyo namanda bivuga ibuka abanyarwanda baza ngaha anye ba knowless baza kuririmba kuri mise vive bari gukina uruza haba ujya Phil Peter nyene yarari moje ndavyibuka twarahuye 2014 voilà uravyibuka bahuriyeho kamana naba Dream Boys oya yari Urban Boys uribuka induru zabaye ngaha Bruce Melody yaje ndavyibuka Riderman nta nico yarari urabizi ako arafise uduhiti tubiri yarafise uduhiti twakera nyene tujya kwakera yaraconze cyane ahubwo Riderman niwe yarafise Rider yarameze fresh uko avyo kijya giteramo umuririmbyi w'umurundi yararimo ni ufite ubwenge uwari imbere cyane ni nimba atari Satu bimbwira Satu yararimo uwari imbere ni wonyine Satu baraje gukora indirimbo na Urban Boys yitwa Urankirigita ego ndavyibuka uravyibuka nonyene munde musatu bisigura ko bihetse inyuma y'umugongo wande wa Satu ikindi rero ubona aho Satu yagiye kubera mu avuga ati so akwanga akuraga ivyamunani nyuma muri ko muravuga no munsi ngo ba dramatic ngo barisemba baragira ikisibo ifityo vyavuye Satu barafase ya team Satura sawa yabigishije abereka yuko umunyarwanda umuririmbyi wo mu Rwanda ari ikindi kintu kugira twubake brand tugire competence n'abaki n'abanyarwanda tugire competition nabo urumva dukompete n'abanyarwanda niyo hati hatangura kugira gute je y'amapost nagiye ndakwereka ndakubwira yuko baza ati ngo Satbi muvyo yarayakoze ngo indirimbo yarayakoze isumba indirimbo amiki nitwe yava muri team Satura havukiye mu mutwe witwa Landry Promoter Landry yari wo guterura ama affiche ku biteramo byanditse ko team Satura ngo babone ko Sat bafise abafana baje banditse Satbi ngo bagomba gukomesha Big Fizzo urumva mwiba Landry duwe namubwira ati bro kubwo bwa nivyo nibiki je sinzi yanda kubwira ngo uze kunterura pancarte ku ntoki nzuba ntiyemera ngo nakwereke ukore business ndamushira nivyo namushizemo byose nekajya kantu ko kubona ko abanyarwanda ari abantu bakomeye kamugumye mu mutwe ni nayo mpamvu kushikura munsi Satbi Landry yumvise ngo umunyarwanda araje mu gihugu umutima urasiba aba yasinze kuri aeroport yarandikira abandi ba promoter bati muze tugende kumwakira kugera uno munsi rero abanyarwanda babonye bati okay Satbi yashaje uwo mwana Landry ariko arakora neza abantu baramwizera niki reka dufatire kuri none nta utabizi uko Landry ari mu bantu bariko bagerageza gukomeza abanyarwanda ngaha mu sawa nari mu vyunguka ivyunguka vyaheye aziya views rego umunyarwanda nubwo yoza ngaha utagiye kumwakira ugakauka views guma wazi kubisa none we ragena kubakira sawa ari mu vyunguka we vyunguka navyo ushaka ko tutakubona kuri aeroport ko tutakubona kuri airport niko ramanafatiriwe ni radi nimba ari ivyo vyunguka natwe nimba turondere umuntu wese wamuronde men nta vyunguka naki anataka tukwaki mbele babone ko ari jinakiriye tebe icyatazi ni kimwe Landry hajya nta na microphone afise bro nta camera afise nta microphone afise nta na YouTube channel afise wero ukasi nabivuze ukonya abantu bakaza ama commentaire bahari amvuga ati yo YouTube channel ba Landry si yabo nyene YouTube yarayisubije Landry acararira ati ngo batwivye YouTube channel Hitop TV ivyo birabaho mbega abo bantu bagize bararaze ama YouTube channel yo kwibabona ko Hitop TV ari yo kwiba urebe yashize gwiwe none ubona ko bakeye yindi Hitop TV yasi yindi ya mbere nyeneyo yarayitwa narabivutse abantu baraza ngo ngo akese numwumvira inzi nkizi ngo yiki muno ntidusangiye umugore ntidusangiye ubuzima hana kimwe duhuriyemo none ninzi ngo iko no mwumva ahubwo niko nabakibura mwebwe muri go murankurikira mwumva kuri mumenye kuri entertainment iri kwiraja nta YouTube channel
yarafise yari yabandi barayitwara ariko bijya afise ni gwiwe yari ifise ndayishika ko nayo nyene muta ntunjaniranye YouTube channel barayikoresha nimero zirimwe ibiki byose ari izundi nyene YouTube tishwe kamera bakoresha ari ya bali yarakuze no muri wa Light TV yo kamera yaheze irapfa Brian Smith uziwe direct yego araza arambwira case nona nta kuntu twokorana ibintu by'ama YouTube channel turabukuntu twagura wa Light TV twigira ikintu nyene kinene ariko ndaraba peut-être bivanye nibihe nari nimwico gihe avuga nta hubwo genda ukorane nabandi abalande kamera yabo yarageze gute yarapfa nije nagiye inde Brian Elpro yari mu DJ wonga hanyene suwo dukora ikiganiro n'ubu niba atakiri mu DJ wonga hasinze uwo Elpro nagi DJ nga naki DJ urumva Elpro yageze kumubwira ati Brian ndamurondera Brian ngo ubere mu manager umupeti yaratwiri kurapa yandika neza barumvikana batangwe kuja mu bikorwa Elpro aramuhemukira Elpro no munsi yariko ari kindi kintu Brian ariko ari kindi kintu ivyo reka tubive mu ivyo vya Brian acararondera abandi balande nabo kubera babona nta vyuma bafise Brian nawe afise amakamera yirigwa ajyanye mu nzu amaze kumva ati barabazaniye kamera hari hakiri ya YouTube channel yambe araheza baremye niho bagira conference balandri de presse tubona ama ecran inyuma intebe twakoreye ikiganiro navuga ati byose mu minsi mikebazo batariko barabikoresha intebe mubona ngaha aya ma ecran studio yabo yo gukorera mu biganiro ziwipfa no ndavyibuka byose yarashavuye ko amufashe nabi yaranashavu yego yaravuze ngo namufashe nabi yego no abantu ukuri kubabaza amen yarapubliye kana contact mu turafise umuduga ngo mukantu uraza kubona ngaho aho twigeze tubona ntuzenye porte ya porte yari ntuzenye cyamamara Sabakanda zimihema atandada zipitu Nuko muduga lambira bwera musi wiwe Bekutanyumva amen Bwe two tumenya makuru ko tumenya urukurukuru two tumenya inkuru uwo muduga iyo ijya practice uvuga ngo ni yiwe siro igaruka ko media mugana bivuga ati si yiwe ijya ni ya lebo hari umupeti wo muri Zambia awe nyene yaraciye akese naronse manager ari muri Australia tugomba gukorana kuno kuninde muri umukobwa araho ivyo abona navyo novuga kuko hari gihe novuga ibintu bikagira gute bikabasambura urantaho ndagutahura cyane hari gihe novuga ibintu bikabasambura kuko harimo amabanga iyo muri ko murayaga n'umuntu nkaje ujya mpete muri Zambia yaranyizera cyane urumva yarondeye balandri mu nyuma bagenda ingozi baragaruka bagira accident ibitwa by'ibiti byose byari barakoze accident urabizi ko landri yavunitse no mu kuboko ibyo reka tubive rero YouTube channel bayisubije Brian Smith acha yugurura yindi YouTube ya kabiri ariyo yire bariko barakorera cyetwa kumwe ryari na Brian ariko arambaza ati bwo wagiye gutora amafaranga YouTube ubona we yashitse uja wapeti baranyica ngo sidabahemba n'ukuri nimba yashitse mbwira naje ngende gutora yiwanje kugira ndaba abahemba avyumva ivyo reje ndakubwira ko mbanda bizi landri hajya n'umukozi sako umukozi mwiza tumushimire umukozi mwiza kamema arakora neza cyane naho mpamvu abanyarwanda bamwiheka ko landri cyatazinikira izo nguvu uri kurashida kuba abantu bafungura afise linoji ngaho urafise ujye mu mundi mupeti twa nemeye ujye ari muri galebo ya petaririmba neza yitwa ndamwibagiye none wowe mwibagiye je n'icyo mwibuka reka tubananye kiganiro uri kuravyo abo bashire kwinguvu ububakire brand abo bantu bariko baragusamaza mu myaka iri imbere ni uzobibona reka kwa muja kwa santati mwimuzu ngende kwambara wifotoza abantu babuga kubure nk'igitangaza men ambara gato kabe gwawe hajya arandira ambaye impuzu zintirana Juste Gael mugabo naba journaliste ndabazi ndaza kuntu mukora ikintu ni muba mugomba ko kibavamwe urumva mwemwe murabaza gusa naho tubaze ngene twinozeye two kugira umuriko murabaza avuge hama yoreke ko bitavuye mu urabizi aramenje konsumba hindi didakora niyi nandiri ko atakandi kazi yoshobora ubwo Imana yarafashije turahura namwiza muri kajya kazi ujya mpeta afite umubiri woroshe afite ibigwaragwaragurika
akaguma araba ujyanye nta mezi abiri yohera ataravye Landry ni yajyamye iwabo barakubuza ati numukome Bekitiro ni yahera wenyine aragira gute aravyuka umukanguye ashoboye kuraba tuvyihoze ivyo tugaruke gatoya ku munsi w'ejo igiteramo cy'umwe mu banyarwanda barize baratumiye abaririmbyi bakomeye ngaha Double J na KIRIKOU inyuma yo kuva mu rugendo rwabo bagize ibiteramo mu mugabane wa Buraya Double J na KIRIKOU baragiye gufasha igiteramo mu Rwanda wacakiye gute Double J na KIRIKOU kujya gufasha igiteramo yawe wewe ya Double J wo kuba dramatic Double J hari abantu bakunda gufyina Double J ujya no muririmbyi akomeye apana wo kuririmba tucyari duke kuririmba ariko gupambana kugwanira agateka kiyo uziko Double J yari mu baririmbyi aba generation shasha imaze igihe kirekire atava kuri 6 urumva bisho kumugirana na ba dramatic Double J ko dramatic nta umuzi ejo arashoboye turashobora kumubona ariko arakora umuziki mwiza kandi ariko dramatic ariko akora umuziki wo gutwara international genre imiziki yiwe n'abanyarwanda barumviriza bakavuga ati uwo mupeti afite indi sound itandukanye nimwe tumenyereye kuri basadbi dramatic none kunavuga me Double J yarapama aragwanye KIRIKOU aje si men KIRIKOU umuziki warahetse KIRIKOU agendera ku mugongo wa Double J ivyo turabizi twese sivyo nta hit KIRIKOU afise muri no myaka yose hafi 3 hit ya KIRIKOU aheruka ari wenyene n'ibiraharawe sawa nta yindi aheruka ntuyiyumvire ni munuji nino ndabona uri kuri yumvira nta yaheruka atari biraharawe ntazi nimba ari imyaka 3 mbari ga urumva ariko Double J yaguma zikora akora uturirimbo tukagenda tuguma tumubona bijya bitira mu byose byo hanze si kubwa KIRIKOU ku bwa Double J sawa akora KIRIKOU nawe ni master plan KIRIKOU ni master plan mu mabase men KIRIKOU arapanga base attention KIRIKOU mu gupanga base ararenze mu gupanga base nabijya bintu ngo twambara impuzu ziri ku basadbi na ba Big Fizzo ajya maide Double J yakura he atari ujya Kim Mozu ujya manager wao ni KIRIKOU merero ico niko ndazamwo ni iki we urinze ubwa Double J ninde muririmbyi w'umurundi atarabo twita ba legend uzokuba ninde uzokuba ntuvuge Sadbi uno musa asunga agaciro na Double J Sadbi uno musa asunga agaciro na Double J none ivyo nibigaragara men umarurira ibihugu bingahe Double J aheruka gukora mu bitera Sumaruru ya Sadbi nawe yakoze mu gitera mbega muri umwaka Sadbi yakoze ibitera mu bingahe hita afise muri umwaka Sadbi ni zinga kandi yavuga ko umuziki membwira uno mwaka hit Sadbi afise ni uno munsi Double J asumbwa valeur Sadbi asumbwa valeur na Double J pour aujourd'hui tuvyumvikane mwo neza rero urinze ugaya kujya Double J kibabaje ni kimwe rero kwa kwisemba kwa baririmba bagiye gukora kijya giteramo batarishwe ngo bagiye gufasha Double J na KIRIKOU men iyo bari kuba babarishe ntibari kubacira ku muziki ikibaho bakurishe bategezwa kukuba bijya n'ivyari kuba bagiye kugira support gufasha yabo hariho nabonye ati ngo bijya byavugiwe mu magroupe y'ama WhatsApp y'abastar bahehe bo mu Rwanda sawa hariho bijya nyene vyakuwe ba Double J hariho bivuze ati byaradio magroupe y'ama WhatsApp ruko babitegura abanyarwanda kugurisha birabe jisho yabipostinze baba yago ikiganiro yakoze ariko asigura iyo kayashikiye Double J na KIRIKOU byukuri ndasavye imbabazi ngo kubganje ngo parce que nimba zarabaye ngo abantu babiharura kuri ariko atwenga ntabifata au sérieux ntabona ko ari ikintu kiremereye cyo bacaba afata ko ari ibintu easy to nisanzwe bijya bikorera ba underground imana izo ngeso zo kugomba kugwana gutera akavuyo cyangwa kugira iki urumva KIRIKOU gikorwa yakoze twumve umuziki dufate tuje basi muri politique gato umuziki na politique ni nkaco kimwe byose ni politique sivyo rero KIRIKOU kuba yacihaguruka aravuga ati ibi bintu mwakoze si vyiza imvugo yakoresheje KIRIKOU faso yabivuzemo yabivuganye ubunyamahoro
urabibona bijya babigirira bawden ufise ubwenge witwaje ngo uri mu gihugu cyawe oya mbwira ubigirira bawden nimutagomba ko avajya amenye bafu azopfuma yiriha mu nyuma mugabo yakoretse yuko ibyo wagize bitamuryoheye ni nka bimwe byaba Diamond mu DJ ujya nyene mu frere wiwe yagiye kumuvugiriza nabo uzi ukuntu yamutukiye kuri stage kandi igitutsi je ntashobora gusubira ngo barabiza bahora bangurukirana je ntabitutsi mvuga yaramututse rero umuntu arafise parti ishavura na parti ryohebwa kuba rero bari kwerekana ishavu ryabo byari bitambutse Double J KIRIKOU aramuvugiye ariko Double J kuri micro nta kintu na kimwe avuze aciye yigira abivuze no bisigura iki nagize urabona KIRIKOU n'umuraperi abaraperi ukuntu basanzwe bameze rero ya KIRIKOU hajya ni naho mpamvu navuga ati yashizemo ubunye mahoro mu mvugo akoresheje harimwo ikinyabufura sivyo ntiyashwanye yaravuze gusa ivyo mugize si vyiza abarundi turakwiye gukundana kuko turi bamwe uje ngaha mu Burundi abanyarwanda baba ngaha bahabaye imyaka n'imyaka n'ubu mu Rwanda abarundi babayeho ni benshi ururimi rwacu bro ni nkaco kimwe avuga ati abarundi turi n'abanyarwanda turi bamwe ibi bintu si vyiza KIRIKOU yarabivuze Double J mu R&B kenshi ntibakunda kugira gute ntibakunda kuvuga peut-être ishavuga Double J yabaye byinshi arabona ati ahani navuga mpava mvuga nabi rero ijambo rigukunze bikuguma mu nda ahitamwo kwinumira ahubwo ahitamo kuvuga ati je sinojyohera abantu jeje nyine ubwanje ntagize gute ntaryohewe cyahitamwo kwigiye mugabo ico dusaba rero ni giki turiko turangira abanyarwanda kuza gukora muziki wabo ngaha kuza gukora ibiteramo ngaha navyo twanga sawa ariko duhane icubahiro kubahana okay twubahane kabisa kubugiye kuraba abanyarwanda ukuntu bikomporta meme ku mamedia nabonye wari kuravuga ibintu ku mamedia ryari kera manda mwidogera umusubizo afata yuko mengo ibintu byo ngaha iwacu mengo biri chip sana agaya buri kintu kugeza ku bategetsi ubu arashobora kuja kuri media ngo aba message twavuganye ngo n'umuvugizi ngo igipolisi ngo nana ndabivuga so umunyarwanda nyene mu presenter kuri YouTube avion chobya ngo kirahari urashobora kubigira ama message mwayaze inbox ni public kumenya ko mwayaze biri easy muga nompa kucuza ngo usome na message mwayaze rero ivyo ni vyerekana yuko baratwubahuka cyane ivyo barakwiye rero kugira gute kubihagarika ni nayo mpamvu ubona baza ngaha bagafungwa kubera kutwubahuka bismero dajya amahera y'abandi abona ati ndagenda no kwakora igiteramo mvayo ntanarisha ayibona ivyo bintu uko ni kutwubahuka twubahane kuko twese turi kiremwa muntu umurundi umuririmbyi w'umurundi umukunzi muziki w'umurundi nawe impanuro umuhani ya kesi mbere ko dushoze no abasanzwe bakurikirana umuziki w'uburundi by'ukuri je sinabidogera cyane je sinidogera cyane abo ahubwo jewe abone idogera cyane cyane sivyo ubwa mbere na mbere n'abaririmbyi ubwa mbere na mbere sawa ubwa mbere na mbere apana ngo abagwiza tunga sivyo yego ubwa mbere n'abaririmbyi ubwabo kubera ko cyenda kuna gutanga karorero kuri Sapi reka nagatange kuri wenyine kuko niwe muntu ngaha mu Burundi azingami ku muziki wo mu Burundi byari yarakoze akarimo mu mwaka uheze kandi je hakaguma guhitinga ijya imodokari arabonye video yayikoreye nubwo ari visualize urayibona ijya video nubwo ari visualize bijya bintu yabikora muri 2012 nari kuvuga ati respect ariko 2022 ibintu nkabijya
rero supporting aba barinzi bariko baraza aba barinzi nabo bariko baraza nibashira abarundi bifite problem imwe yo kutamenya kwidandaza kwi promoting hagiye indirimbo ya D1 ni mbiri kuca kwindirimbo ya Dramati sivyo sikura ko ifise video nziza sikura kwiryosha kurusha ya Dramati ahubwo promotion ya Dramati yagiye kugira promotion yo kwishurana na Bface ku mameki indirimbo yiwe ati iragenda twa abantu barankunda iragenda mu bantu nitwige kwipromotinga twige kurinda brand nico biragoye kuzomubona sadwe mu mabarabara ni yasho nibiki biragoye kabisa sawa twige kurinda brand numpa umuntu araguhamagaye for 500,000 ngo ukore 500,000 ni byo bitera muri radio nahora bikora ibyo warubiziwe 500,000 rega ntazi kuno mwanya ari mu baririnzi bagize umuziki w'Uburundi nimba ari kubera kutari nk'ibitera amacabona n'agatera mu kamwe kaje ati ayo nyene mu mpaye ntacu management yi ubwenge futi gara kujya nyene ivyo biteramo narabivuze ubuheruka reka kwidonga ngo nta biteramo je bamamagaramo ahubwo tegura igiteramo cyawewe urumva ha muweze ugire guti uweze ufate Big Fizzo aze mu giteramo cya D1 murihe izo miliyoni nimba ari 5 nimba ari 4 nimba ari 10 zimu emeru zimu mugabo D1 kuri afishe tumubone ari kabambi ari munini Big Fizzo arimo ayibona ni giteramo cyande cya D1 Big Fizzo ni waririmba bwa mbere amadiwa agacahera diki igiteramo sivyo ikintu gikomeye cyane uvuze ndagushimire cyane Akezi merci reka nabashimire nizere kumva mugize ikintu kinini musigaranye kuri micro juste gael cadre for more like black machine black behind the camera umusaza ndabwira ati mwakoze murakoze muragahora mukora neza hatera imbere umuziki w'Uburundi n'abadirivyi b'abarundi n'abafana twese eka n'umuziki wo mu karere bye bye ciao la vista urawushira mushulo pushla none